nta terambere riba ahatari amahoro. Rirabaho murafise amahoro mabaye nayo mufise aho ni vyiza cane ko namwe muzi ko ata mahoro mufise. Ikidukoranije ngaha rero ni iki kibazo c'amahoro n'umutekano ngaha muri komine ya Mabayi. Kubera iki? Abanyamabayi murazi ibihe byose twaciyemwo, ibyo twagiye turacamwo byose mwarabibayemwo. None karaciye ingani abanyamabayi duhinduke nka wa mugani w'ikirundi ngo ute muguru bamutiza umuhoro. Tubatize imihoro, tuyibatize inyishu kugira amahoro n'umutekano aboneka imabayi iva hehe? Izova he? Iva muri mwebwe, nta handi iva. Mbe muvuze abasirikare bambaye ingofero zisa gute? Muvuze abasirikare bambaye ingofero zisa gute? Harimo izihe n'izihe? Mfata iyo ya nyuma. Mwabonye ko muvuze abasirikare bambaye ingofero zitukura zisigura iki? Mwarabibonye? Ni ukuvuga yuko imabayi muravye nabi iyi komine irashobora gufutangana yose igahinduka amaraso nyine kujya ibona zijya guvero nziza. Murize mubona aho abasirikare bariko barakorera, mukabona inkofero zose zakoranye, muce mubona ko ari igihaze. Imabayi hari igihaze. Abakomando bari Mabayi, abakoroka mu ndege bari Mabayi, abanyamabrende bari Mabayi. Mwumva bimeze gute? Muriko muja heza, muriko muja habi, kandi aho habi nimwe mwahiteye. Icyazanye ngaho no munsi rero nta nyishu naje nikoreye, nayo mfise nayo naje nikoreye. Inyishu naje kuyikura muri mwebwe. Icyatumye no munsi nkoranya mwebwe abene gihugu, narigeze gukoranya ibintu bigitangura, nkoranya abagize urwego nshingwa bikorwa rwa leta gushika ku mutumba, gushika mu gacimbiri twari hajya muri Gasare. Mugabo nta cavuyemwo, nta cavuyemwo. Binyereka yuko abo twakoranye nakoranye n'abatari bo. Uno munsi rero nifuza gukorana na mwebwe. Ico ndabahamagarira ni kihe? Ntagire umuntu n'umwe ajya umunwa ku vyazi. Kandi ico ndabasaba ni kihe? N'amazina muyashiraha. Abo bose ngo indongozi bari imbere zanyu bafise uruhara muri ibi bintu, amazina muyashire ngaha. Nta muntu n'umwe yagiye ikinoma, yose amazina muyashire ngaha, kuko iryo karamu karirekera mu mpuzu. Umunyabaga ntayiga hejuru yavuze na buramatari baravuze ibikorwa by'iterambere ko mwarimye muci. Ni sawa, mwararimye ni sawa. Mwarimye muti muri munda. Iyo muti muza kuba munda hajya mwarimye no mwararimye. Navyo mwarimye nabajya bagiye kurima bagiye biyahura. Hari ikibazo Mabayi. Ni hariya barimye bataza kuvomera. Mbe nabarara mabungeri. Nabarara mabungeri bahari. Bariho kiriza turabe. Bungera barara abatakiri wabo kiriza turabe. Abatera hari wabo bugoro byacaza gusembera. Naho mubihisha mubesha, ejo murashobora gusanga ikomine y'Amabayi yose kuva ku kibira hariya. Mwese twaba mwese hari hejuru ku mitumba ari hakurya, ugasigara cya gitoki wahora uca munsi y'inzu ukifuza. Mushaka ibyo ntari babirayimo muri mwebwe, ntari babirayimo. Ukifuza kuza ku kilometero kimwe bagusize hagati y'amapozisiyo y'igisirikare.
ushaka dusubire muri ibyo bintu banyamabaye. Ndabibutse ikintu kimwe igihumbi kimwe amajana icyenda mirongo icyenda n'umunani aho ku bitaro habaye iki? Aho ku iparuwasi habaye iki? Mwahambye bangahe? Mwahambye mirongo ingahe? Ubu muzohamba amajana 3. Abo muri cyabibuka ko mwabahambye? Muri cyabibuka muzohamba barushirize bajya. Ntibyatanguye uko nyene? Siko byatanguye mubashira injya mugabo mu nyuma agashimwe babahaye baje kubicira abantu. Nivyo vyibi byatanguye. Ibi bavuze byabaye itariki 9. None sivyo vyibi? Birababaje. Ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi duhamagarira yuko twese tugwanira igihugu cacu no kukigura tukakigura. Igihe ibyo bihe byari bimeze uko abantu bose baca bagwara ingwara ngo jewe ngo wapi ngo amagara si meza ngo ntavyo nojamwe ngo biragoye. Uno musi ko mugwanira iki? Abanyamabaye uno musi muri ko mugwanira iki? Ega ni mu nyishuri muri ko mugwanira iki? Ko barapfa bariko bicwa n'iki? Ni mu nyishuri. Izo nzira karengane z'abasirikare baguye hajya bazize iki? Mwibaza yuko batazohava nabo nyene bashavura nabwo no uvuye mu ijuru nabo nyene bamukubita inkoho? Irababaje. Umusirikare no gupfira igihugu ciwe agipfiriye ku nyungu z'igihugu ciwe. Aba bariko bararijoro n'umurango kubera iki? Kubera iki? Ndabahamagarire nibaza ko byishimiza kubivuga kandi kutuva nka dutoye inyishu. Uno munsi nibaza yuko ivyaraye byose bihagarara. Nuwatumwe nkuko nyakubahura amatari yabishikirije ugende ubabwire nkuko twabivuze ko ibisaka by'imbwa byahiye, ko atakajagari dufuza kubona muri komine yacu y'Amabayi mu ntara yacu ya Cibitoke. Ivyo barondera bagenda barondera muri cyo gihugu baronderamwo ninjya bajya bazikura muri cyo gihugu muri cyo gihugu bafise ibyo bariko bararonderayo. Ntaco twebwe bariko badufasha mu gihugu cacu. Nibagende muri cyo gihugu bariko bafise ibyo baronderayo, ibyo hanyenerwa byose bariko muri cyo gihugu cabo. Nibaze kudukwegera karambaraye. Abanyamabayi ngo muri mucanganyiko. Bazokwega n'ibindi. Mubandanije bazokwega n'ibindi. Tuzogira rusansuma abantu bose bafise iyo bamuka, yabo bantu bamuka bose twasubizeyo. Nabaza ko byogenda gute? Bishe nyine cubahiro Melchior Ndadaye, umukuru w'igihugu twari twitoreye. Amahoro n'umutekano byarahungabanye, mwarabonye imyaka byadutwaye. 2003 gushika 2000 nakangahe kugira kongera turonke intwaro ya demokarasi 2005 turi mu kajagari. Dusubire mu kajagari. Ako kajagari tutabona n'inyungu ku banyamabayi, tutabona inyungu ku ntara ya Cibitoke, tutabona n'inyungu ku gihugu cacu. Twongere tuze turahamba ijoro n'umurango, abantu barara ntibuca, abantu batizabo bagende mu mabunkere, baribwe n'imibu, abantu bongere basutame. Ibyo niyo muza ko dusubiramo. Igifa caburiwe n'iki?
igiva caburiwe n'iki uno munsi nahamagaye mwebwe abenegihugu nifuza ko kuri kose kuja ngaha kose kuja ngaha abo baduserukira ku mitumba mu mazone inda zataye bose mubaserure ngaha ugira amakenga kubavuga ndabaha umwanya muze mwihereye mubambarire bose dushe tubatwara tuze kubabika ako batuzanira karambaraye turabashira ahantu bajya umuceri wa leta n'ubugari hama tuzabakura amahoro n'umutekano yasubira gutsimbatana ntidushobora kubika imbaragasa mu mpuzu ntibikunda kiraya kimwe ugisize mu biraya byose nawe yoba ari inzu yuzuye kiriboresha byose icyo kibazo turagikurayo tukora abatuba turagisize kugira ibindi bigume bitekanye bikomeye ayo mafaranga babahera amahoro arakugwa ndiko ndabaza amahoro aragugwa aho tukugarira hazafuso zimanukanye ibintu zibikuye ingozi bwa bufu tukugarira hariya za rugombo hose batamodoka ipakinza injya iza ngaho imabaye muragira ibibazo niyo turiko turaja none vyanse bizogenda gute abababwiye bose yuko bajya abantu bafata mu mugongo babasize mu bintu udahera none mugire uno munsi dutangiye guhamba umuntu yitahiye iwe agasanga bamutegera bakamwita amasaso ibi byose muriko muravuga ngaha byose ngo njyane z'amatongo ibibindi byose ejo bizohindura isura n'upfuye ikintu n'ubundi uzi usanga yarashwe yapfuye baca binyegeza inyuma y'ibyo y'umutekano muke nabahamagarire rero ukuri kose mufise mu gushira nta kindi kibazo nshaka ikibazo kijanye n'umutekano gusa nicyo gitwicatse ngaho no munsi ivy'iterambere tuzoza tubivuge ivy'ubutungane tuzoza tubivuge mugabo iki cyamaze kuva mu nzira uno munsi n'umutekano gusa nagire ikibazo giteranishije ngaha ire nsabe rero yeje sabamenyesha amakuru badukizurire gatoyi bamenyesha amakuru mudukizurire gatoyi twivugane n'abenegihugu hari ibyo muzamukeneye byose barabibaha kuko hariho iby'abenegihugu hari ibyo bavuga mu rurimi rutumvikana neza mugaca musanga mwabifashe nabi